Hari amakuru amaze kumenyekana ku bijanye n'urupfu rwashikiye umushikiranganji Gaby Bugaga. Mu kiganiro nari nabahaye mu kanya ku bantu munkurikira kuri Facebook canke ku Rugendo News, mwabonye nabahaye amakuru nababwira ibijanye n'urupfu rwashikiye umushikiranganji mu vyajejwe harimwo no kumenyekanisha amakuru Gaby Bugaga. Inyuma yaho nakomeje gukora ubusesenguzi, maze kubona amavideo atangaje n'amavideo ateye n'ubwoba, ndashaka ndayabasangize. Ariko imbere yo kubasobanurira izi video muriko murabona mu maso yanyu, reka mbanze ndamubisha itangazo leta y'u Burundi imaze gushira hanze. Bamaze gutangaza ku mugaragaro ko yitavye Imana, yapfuye biturutse kw'isanganya ryabaye kuri uyu munsi itariki 16 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Ariko hari ayandi makuru ngomba kugusangiza. Reka tubanze twumvirize ico leta ivuga, ndaje ndagusigurira izi video zimaze kugaragara. Gaby Bugaga kwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 ndamukiza umwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya. Muri kino gihe c'umubabaro udasanzwe, leta y'u Burundi irahojeje umuryango wabuze, irahojeje kandi abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi nabo bari basangiye amabanga mu bushikiranganji imirimo yarasanzwe arongoye, hamwe rero n'inshuti, ababanyi n'abagenzi, eka n'abarundi muri rusangi. Leta y'u Burundi izokwama yibuka ubutwari no kwitanga vyagiye biranga uwo muhisi, bigatuma yizerwa na leta mu mirimo myinshi n'amabanga ahambaye mu bikorwa yagiye akorera igihugu n'abenegihugu. Imana nimwakire mu bwami bwayo. Ibijanye n'imigigwa yo gushingirana iteka uwo muhisi bikaba bizomenyeshwa hanyuma. Bigiriwe Igitega kuwa 16 ndamukiza umwaka wa 2026. Umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Iri tangazo rero rimaze gushigwa hanze inyuma y'urupfu rwa Bugaga Gaby, umushikiranganji mu vyajejwe harimo kumenyesha amakuru, aho leta y'u Burundi ivuga ko izoguma imwibuka kubera ubutwari bwiwe. Imbere yo gusobanura zino video, ndashaka tubanze dusangire ibi nabateguriye. Nshaka kuvuga ku bijanye n'ibi leta imaze gutangaza ko izoguma imwibuka. Gaby Bugaga yari umushikiranganji mushasha, nta gihe kinini bwamare, kandi mu minsi heze yagaragaye mu kiganiro ariko arabwira urwaruka yuko hariho ubuhinga buriko buratunganya bujanye no guhamonetize abakoresha imbuga za Facebook na YouTube. Ku bantu mwadukurikiye kuri YouTube Urugendo News, mwavyumvise nabicishijemwo hano, sinida kubicisha, muza murakora sabone hose mu vyumve vyose. Ariko rero leta uko umunsi wo gushingura canke umugirwa wo gushingura uzomenyeshwa, mugabo ubu ntibabitangaje. Ibi biheje gushikirizwa n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima kuri uyu wa 16 nyene ukwezi kwa kane umwaka wa 2026, bavuga yuko ubu Gaby Bugaga yitavye Imana. Jerome Niyonzima kandi yagize ati leta y'u Burundi izoguma yibuka ubutwari no kwitanga vyagiye biraranga umuhisi yitavye Imana. Yari umushikiranganji mu vyajejwe harimo kumenyesha amakuru Gaby Bugaga. Ibi ngo nivyo vyatumye yizerwa na leta y'u Burundi mu mirimo myinshi n'amabanga atandukanye. Uyu Gaby Bugaga ntitwogaruka kuri biografi yiwe, ni ndende, kuko muri kahise yari umumenyesha makuru, yagiye akora n'andi mabanga atandukanye muri leta y'u Burundi. Hanyuma mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 muri leta nshasha agenwa kuba umushikiranganji mu vyajejwe harimo kumenyekanisha amakuru. Murumva nta gihe kinini bwamare aciye yitaba Imana. Reka turabe rero zino video. Izi video nshaka mubanze mumfashe kuraba zino video. Murabona hano hari mw'ishamba, iyi ni modokari yararimwo, sinzi ko muyibona, muyirabe neza.
ni ya Elix nababwira. Murabona ko araryamye aragaramye, ukuguru kwiwe kuri hanze, ariko hariho mu yindi foto aho agaragara ukuguru kwiwe kutari hanze umuryango wuguruye, ahubwo aho agaragara ukuguru kwiwe kuri hejuru mu idirisha ariko agerageza gusohoka ava mu modokari. Bino rero birateye amakenga kandi vyateye amakenga abantu benshi. Bamwe baribaza tese none n'abantu bamwishe baca baramujana bamucisha mu muryango bamuterera mu modoka kukuguru kuri hanze. Ndabira neza ko nakuguru murabona ukuguru kwiwe kuri hanze, mu gihe hano kuri video yamaze gufatwa umuryango bamaze kuwugurura ukuguru kutakiri hejuru mu muryango kuri hanze. Iyi video yateye amakenga abantu benshi. Iyi ni video imwe abantu bavuze ko amajambo menshi baravuga ati uko biri kose biragaragara ko Gabi nubwo imodoka yagize accident yoba yatemvye nyine canke yatejwe accident, hanyuma na cyane ko accident ata muntu yayibonye basanze vyabaye, kumbura bamuteje accident baca baramumarira, baca bamutsindagira mu modokari bamutereramo indani bacishije mu muryango. Ibi rero ntawe uvyemeza, nivyo abantu bibaza bafatiye ku kuntu mubona video imeze. Iyindi video igira kabiri, reka nabahigira video igira kabiri. Video igira kabiri ni yayindi nababwira rero. Ndabira amaguru yiwe ari hanze, nimba mubibona neza mubirabe neza mwitonde. Ukuguru kwe kukubafu guca hejuru mu kiyo mu muryango w'umushoferi kugasohoka hanze. Abantu bariko barabira hanze ivyabaye mu imodoka, mugaba amaguru yiwe ukuguru kwe kuri hanze. Bino bintu navyo nyene vyateye amakenga, bakavuga bakiya none yoba yapfuye gute gushikana. Reka nabeke video muyirabe neza n'ubushishozi ndayikine kenshi muyirabe. Murabona ko bidateye amakenga bino bintu, ukuguru kwe kuri hanze kandi ajyamye mu modoka kuri vora. Wewe uca wibaza none yagize accident gute ko nta n'igikomere ku mubiri wiwe kiriko? Yagize accident gute acatera apfa? Abanje gusohora amaguru mu modokari yoba yagerageje kwigwanya ariko aragerageza gusohoka, hanyuma amaguru akacisha mu muryango bikamugora kuvayo, bimeze gute? Iyo rero byateye amakenga. Muri kahise muravyibuka ku ntwaro zagiye zirahera, hari abantu basanga baguye mu mabarabara bapfuye, ugasanga nk'umutegetsi runaka yagize accident agacapfa, mu nyuma bakaza kuvuga ngo yatewe accident arapfa. Ibi rero ntawe menya kuri uyu munsi, mugabo ashobora kuba agira nabi kumbura n'umwasi wiwe, ntawukundwa na bose kubera ikintu runaka, hanyuma bakamugira nabi bakamuteza isanganya, adapfuye bagaca bamuniga bagaca bamwica bagaca bamucisha mu idirisha bakamuhatagiriza mu modoka bakamusubizayo kugira bigaragara ko yagize accident. Sindabizi ariko usanga ari nta accident yabaye nyene nkuko bigaragara, murabona ko n'imodoka yahombaguritse yononekaye. Navyo birashoboka mugabo nimba ari nako vyagenze vraiment yoba yagerageje kwigwanya agomba kuva mu modokari kugira ngo akuremo amaguru, mugabo kubera imbaraga zikeya biranka kwavayo aca agwa mu modoka. Yagerageje kuvayo kandi imodoka ntiyigeze imuhomberanirizayo ngo uvuge ngo haheze y'amaboko haheze y'amaguru ngo vyase kwavayo. Oya, ntiyigeze avunika, ntiyigeze akomereka, umubiri wiwe umeze neza. N'abamubonye bavuga bati umubiri we wose umeze neza, ntiyigeze akomereka, ntiyigeze ava amaraso. Nimba yavuye guhindani yabiri indani nuko bimeze. Uyu rero Gabi Bugaga yapfuye mugabo urupfu rwe ruteye amakenga. Murabona ko abantu bambaye imodoka Elix yagiramo ntibatahura neza ukuntu uyu mushikiranganji yapfuye urupfu nk'uru. Bavuga ati yishwe kuko atishwe byo bitangaje uburyo yapfuye mu buryo nk'ubu, agapfa akaryama neza ku ntebe yiwe akaduza amaguru mu muryango. Murumva ko biteye amakenga. Twebwe rero
turahojeje umuryango wabuze, hano nta kintu twokwagiriza ngo yapfuye kubera iki, ngo yishwe na naka, usibye kwemeza ivyo leta imaze kuvuga yuko umushikiranganji mu vyo ajejwe harimo no kumenyekanisha amakuru Gabi Bugaga yitavye Imana azize isanganya ryo kuwa 16 ukwezi kwa kane umwaka w'2026 ryabaye mu gatondo ribera mu Bigazi werekeza ku Muzinda. Hajya ku Bigazi niho byabereye, birababaje cyane. Imana imurose uruhuko ridahera, Imana kandi yongere ihanganishe umuryango wiwe. Reka ndabagarukane mu video ndababwire kano kantu gatoya, reka ndababwire kano kantu gato mubabarire, n'akantu gato mutabonye. Reka duhere ngaha, murabona ngaha ni mu Bigazi, iki ni Kigazi, reka tuze, iyi ni imodoka yiwe. Aha n'amaje imbere, abantu bahagaze bariko abanyamodokari. Ndageze ngaha, raba kuguru kwiwe, nimba mwakubonye kuguru kwiwe nguko kuri hanze. Iki ni kirato, umuryango bamaze kuwugurura. Mu gihe mwabonye ko hari aho umuryango utari wuguruye, yari yacishije mu kuguru wenyene mwidirisha hejuru mu muryango wiwe agomba gusohoka. Hano aryamiye urubavu gukuryo kuri vora yiwe, aho nyene kwa shoferi, yicaye neza mugabo kuguru yagusohoye ntugomba gusohoka. None yoba yari kagerageza kwigwanya kugira ngo asohoke hanyuma bikanka, canke ni kwa kundi nyene haro nk'abantu baba bamuhohosheje. Cyakoze birateye amakenga. Guys, nta byishije numva novuga rero kubijanye n'uru rupfu uyu mushikiranganji mu vyajejwe harimo kumenyekanisha amakuru. Murabona yuko birateye amakenga. Hano ubuguruye umuryango biragaragara neza, nta n'ugukomereka, nta n'akantu gatoya, nta n'agakomere. Ukuguru kuri hanze, murabibona kuguru kwiwe kuri hanze. Murabibona ashobora kuba yishwe. Guys, nguko rero murakoze, reka ndabashimire ndabakengurukire. Je nitwa Daniel Mugisha. Imana yo mwijuru ibagirire neza, Imana irose kwihangana umuryango wabuze, Imana irose kwihangana abahuye n'ibi vyago. Nuko rero sizanje bino bintu murabona ko biteye amakenga, birababaje kandi kubona umuntu apfa nkuko. Nta gihe kinini bwamare mu kazi, nta uzi ko yoba yarazindutse mu rugendo rw'akazi. Ariko gusa ikibazo ni kihe, umushikiranganji arashobora kugenda ataba polisi bamucunga afise, arashobora kwijana wenyene, ahagenda hose akijana wenyene. Kubera iki batamaye polisi bamucungira ubuzima? Umushoferi kumbure aha aya makuru yari kuba yatanzwe neza cane yaba yari kumwe n'umushoferi wiwe, akaba ari kumwe n'abapolisi bamucunga. Hano bari kumenya ati ko biri kose vyagenze gutya, bagatanga amakuru akwiye. Mugabo ngaha abantu bose baje ngaha kumuraba, baje kuraba isanganya ryamaze kuba, bamusanga ahantu hari kandi sigotere mukosi n'ahantu hateze, ahantu hatambitse, bamusanze isanganya ryamaze kuba. Bino rero byose ni ibintu biteye amakenga. Nta kundi nitwagirana amakuru tumenya turashobora kuyabasangiza, ariko amakuru tumaze kuronka gushika isaha nayo ntawuzi ishate isanganya neza, ariko amakuru dufise nayo. Murakoze rero, murakoze cyane.